Nongeye ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info aho mudukurikirana muherereye hose. Imana ibahezagire. Nongere ngire ko nshimira wowe wese amaze gukora subscribe, wowe wese ama yakoze like, wowe wese yatere ivyiyumviro vyiwe muri commentaire akagica avuze ku mavideo yiwacu. Shimira wowe wese adukurikirana ari mu Burundi canke inyuma y'u Burundi, wowe wese amaze gukunda ibiganiro vyacu. Ndamushimiye cyane mwevuye ku mutima. No munsi nkeneye ko tuyaga kuri ibi na biriya kujanye n'igihugu cy'iwacu, kujanye ahanini n'abakongomani baba mu Burundi canke abakongomani basanzwe baronka ubwene gihugu mu Burundi. Mbega wewe uri umurundi dukurikirana uri muri Kongo ubayeho gute? Ubayeho nkuko abakongomani babayeho mu Burundi? Ico nico kintu nkeneye ko tuyagako. Reka ndagusabe rero nimba ari rya mbere rose video ziwacu gukora subscribe na partage. Nabasezeranije yuko tuzokwama tuyaga muri ibi na biriya ahanini ku by'iterambere ry'igihugu n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora gufasha twebwe abarundi, yaba uri mu Burundi canke uri mu mahanga. Urahawe ikaze rero wewe wamaze kuronka video yiwacu. No munsi nkeneye kubaza ikibazo kimwe. Burya igihugu cyose kirafise amategeko yacu kigendegako, kirafise amategeko yubahiriza umunyamahanga kuhaba no kuhakorera. Niko bimeze, ego kandi niko babikwiye kumera, kuko nta gihugu citaha. We ntushobora kuba uri umunyamahanga ngo uhitegeko ry'iwawe, utegereza kugira kwidegeko usanzeho muri ico gihugu. No munsi rero sinzi ko ariko byo bimeze mu Burundi, kuko hariho ibintu byinshi je nama mbona nkubica bituma mbere mvuga ati Uburundi bwa buhaburagurishwa. Ati bwa buhaburagurishwa gute? Umukongomani mu Burundi ugiye kuraba dusubiye inyuma, imigenderanire hagati y'u Burundi na Kongo yifashe neza, ntawe uvuga ngo ni mibi. Yego, kuko nta mwasi bigeze bumva ngo yinjiye ngo avuye muri Kongo. Kandi nizere yuko yego biroberi byose abagwanyi bose bagwaniye ku butaka bw'u Burundi, hari abazana muri Kongo, hariho n'abazanana muri Tanzania, hariho n'abaforomera ibisirikare byabo cyangwa ibiroberi byabo muri Kongo, n'abandi bayiforomera Tanzania. Ariko kuva turose amahoro mu Burundi, nta zindi ntambamyi zirigira zibonekana hanini ngo urumva ngo byo byahereye muri Kongo kuriya ngo byatenda ngo biza mu Burundi. Ariko ikintu nkeneye kubaza, mu Burundi hari abakongomani bashikaho mu ndwi imwe bakaba barose indangamuntu. Abakongomani bakaba barose ubwigenge bwo kugura amaparcela mu Burundi, bakaba barose ubwigenge bwo kugura bwo gukora buri kimwe cyose mu Burundi. Mbega bakurikize amategeko burya niko biba bikwiye? Je ndamaze kubona yuko ivyo bintu bizohava bitera intambamyi kandi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uti gute? Uburundi uno munsi uri kurumviriza population y'u Burundi bufise, Uburundi ngo bufise population y'imiliyoni 13 kuduga 10 uko. Mugabe izo population ivyo sansuma bakora, je ndibaza ko batigera bashiramo abari hanze. Uvuyemo ndibaza ntibaguharuramo, kuko iyo baguharuramo uba wisanga muri yakaye twadukaye bakunda gutanga kuba murabizi byo mu Burundi kuba nyumba 10 n'abakuru b'imitumbuko. Ariko uzutaye mu Burundi ntuzowigera usanga, birashe kugasanga ubuhinga bwanje ni buke, muze mumbabarire. Ariko ico nkeneye ko tuyagako nico kintu. Mu Burundi abarundi bari mu Burundi n'abari inyuma ndibaza yuko barinda kuba bangana. Behaye naho tuzosanga abarundi bari hanze ari bo benshi. None ga nshuti yanje, wewe Murundi nimba uri mustanteri, nimba uri chef de zone, wemerera gutanga ubwene gihugu bidaciye mu mategeko ukabuha uwo mukongomani akaza agahakorera mu Burundi, akahubaka, akahavyarira, akoresheje indangamuntu yonyene gusa. Ndaza abarundi bari muri Kongo ni bake bafise ibyangombwa vya Kongo. Mugabo harimo bamwe mu bategesi uca wumva ngo ngo namwe muragenda mubi wabo, ngo nimba mubona no tuzogenda kubi wabo gute kandi nabo bariko barahahunga. Erega hari ibihugu Murundi atifuza kuzamo ngo ngiye kubamo comportement. Ibihugu bavuga ati
nka Kongo ni igihugu camiramo intambara ziva ku butunzi bwabo. Urumva nico gituma kiya gihugu kigumamo intambara kubera iki ubutunzi bafise kama. Impamvu abakongomani baguma bahunga bava iwabo ni kubera izo ntambara nyene. Nowe twege tosha tugenda kuba iwabo kandi nubwo ufata urugero kavuga ati jengiye kwa muri Kongo ntibizokorohera ku cangombwa, bizokugora cyane. None ga Murundi wo harankurikirana turiko tuvahe turiko tuja. Hariho ivyangombwa biba vyemereye umukongomani kwitwa umurundi kuronka ubwene gihugu. Ivyo navyo bifata process y'imyaka 5 canke 10. Umukongomani arakorotse mu misi 3 indwi ukwezi abarabironsa arabaye umurundi, ntazi n'ikirundi, no mubaza chef de zone ntawazi, no mubaza commune zigize uburundi ntazazi, no mubaza quartier zitatu zibujumbura usanga zikamenge. Urumva nazazindi hari ya Buterere, ugasanga umuntu nta n'ikintu na kimwe azi cyo mu Burundi, mugabo yahawe izo mpusha zo kuba umurundi 100%. None ga mwana wa mama kumwe ba barundi bari hanze botaha bose, erega ntibagiye guherayo baze bakubeshe, nta murundi yagiye guhera mu mahanga. Abarundi bose bari mu mahanga bazotaha. None nimba bazotaha bakazosanga population yariyongeye, erega turabaza abakongomani bamwe usanga bafise n'ivyangombwa ntitwama turi kumwe, usanga bafise n'ama passport batoreye kuri pafe. Kandi wo mukongomani rero wanashima yuko tuzosanga arameze amahembe mu Burundi, ayo ma passport yatorera kuri pafe nta n'umurongo batonda, mara ngo bazanye ngo amadolari, ngo bazanye amadevize. Aro akubita iminsi ngahe usanga yiriye nk'idolari nk'amajana 2, wewe rero watanze bwa buhumbi amajana 240 bw'iwabwa amarundi ntibakumviriza, baca bumva bacamba bagakorera abandi bazanye inoti zibona. None mu gihe abarundi ico nariko ndavuga ko mu gihe abarundi bazotaha bose bagasanga ivyo bintu vyabaye uko hakaja haduka akajagari, wowe wabahaye izo ndangamuntu uzobafasha iki? Mbega aho leta ntibona yuko yego ubutunzi bwa mbere n'umuntu, aba bakongomane nubwo hoteli intambara nta kintu na kimwe bazodufasha kuko n'igihugu cyabo ntaco bagifashije. Niba abandi bumvise rutaruse baca biruka, turabazi abakongomani bangaho za Fizi, tabazi ukuntu bameze, baca biruka. Kubaha ivyangombwa si kibi, ariko vyoba vyiza mubaha ivyangombwa bakwalifaye, bakwije amategeko aranga umwene gihugu guhabwa ivyangombwa muri ico gihugu cyo Burundi. Ijanye niho nari nkeneye ko tuyagako. Ubu no munsi za Kabezi, Ruziba, Kanyosha, Gahahe, hariya zatenga usanga ariko hubakwa n'abakongomani gusa. Mugabo bose nta n'umusanga amaze n'umwaka mu Burundi ariko yitwa umurundi, afise ivyangombwa byose. Ivyo bintu mubonaga nshuti yanje ko bizohava bidutwara ahantu tutazoshobora kwikura, tuzosanga igihugu caraguzwe. Reka nkebure rero wewe wese aho urafata umukongomani umuha ivyangombwa, umuha indangamuntu, nawe umupolisi canke wewe uri mu gisata gitandukanye wemera kujya mu mafaranga yabo bantu, ewe bizokubera indyankuge muntu wanje, bizokubera indyankuge. Twebwe turiko turirukanwa mu mahanga Barundi, tuzotaha hariya. Sinzoyemera yuko nzobana n'umuntu amazindwi imwe gusa mu Burundi ngo yaguze ubwene gihugu akabugura $200 canke 100 nizidakwiye, ngo ngizise ni dolari jana ntizikwira, bya bihumbi 55 biri barabaha hajya za Rumonge ntitubizi. Ukaca umukubitamo indangamuntu ugasanga ntazi no kuvuga mwaramutse, ntazi no kuvuga mwiriwe. Nako ndakebura rero muntu wanje wo bigiramo uruhara ivyo bintu, ukazobona batanguye kubakora ku musako nka kujya Abarundi. Umurundi ari muri Kongo tambuke intambuko zibiri bakacamukota ku musako. Abarundi bari muri Kongo barabizi. Je nabaye umurovyi nakoranye n'abakongomani muhuriyeho nyene mu mazi yiwabo, nikosa rinini. Bagutwara ivyo bashaka, bakeneye bagutwara ibido y'ibitoro, bakeneye bagukuriya kimashine nta witwara aho muri mu mazi yiwabo ngo na ya Kongo.
Wewe rero bajya abantu bose uguma wandika ugwiza inamba mu Burundi ugwiza amanimero ushiraho population ziwawe atari zo wivyariye baguha ubwo 50 30 ukabaho ubwene gihugu ukazobona uruhigi ruhindukiye ewe ntaho uzohungira Uburundi no bw'abarundi mu gihe hari umuntu akeneye guhabwa ubwene gihugu bikwiye gukurikiza amategeko. Ivyo bintu vy'igiturire mu Burundi nivyo bituma Uburundi butigera butera imbere, nivyo bituma Uburundi bwamamwe kajagari, nivyo bituma ivyo leta yariyo yose yokora birashobora gutera imbere. Ndashobora gutanga akarorero kuri Philippines, ni igihugu ca mbere gikenye cyo muri Aziya, ngo gikenye kubera iki? Ibiturire bya bindi usanga n'umuntu ashoye inkoko iguzwe 10,000 ukeneye kujya ko 2 none nyene yo yayitunze kuva ku ntango gushika ku mwisho rucari hangahe. Wewe utanze ubwene gihugu ku mukongomani ubutanze ku 50,000 azanye mu mutahe w'imiliyoni nka 200 canke 50 canke 100 akaza gukorera ku byangombwa by'ibihumbi 50 ukazobona uruhigi rukindukiye. Ntimuzovuge ngo urumva ngo umutekano ngo wahungabanijwe n'abarundi, ekada wahungabanijwe n'abakongomani. Nabo bose barundi nyene babaha ibyangombwa kandi bazotogwa inimero ku nimero. Uba amaparcela yazimbye mu Burundi azimbishwa nabo bagabo, ntushobora kuridadura usanga iparcela yahori gugumi yarikwe nk'imiliyoni 2 rimwe umva ko ngo hari miliyoni 13 ko abazi yuko hari hazakuza umukongomani akaca yari urumva azogera igihe rero twisanga inyuma y'igihugu, twisanga inyuma ya Afrika, dusanga Uburundi bwaraguzwe bwarinjiranywe abakongomani akajagara ibyo bintu bituma bava muri Kongo kwabaye nkuko nyene mu Burundi. Urumva bagiye kwita mu ikaramo mu gashambara bakira abantu bataribo, none ubu ntibameranya amababa. Abakongomani baguma binjira ngaha mu Burundi ntuguma wibaza ngo n'abakongomani nyabo, harimo n'abataribo. Nubwo batari mu Kongomani akaba yavukiye hajya muri Kongo, turaza hari abantu ari ubwoko bumwe bumusanga buri ku mugambi nubwo hari imyaka 40 mpaka utimiye, mpaka uwo mugambi wabo bawukore. Urumva hakihangiro bihaye rikoreke. Niyo nyene niyo message nari nkene gutanga. Nakeneye rero nsabe mbaze abantu muri ico mvuze hari cyo kubeshamo. Mu Burundi abakongomani ni bari ko batora ubwene gihugu bwa gusa kandi biciye mu manyanga. Mu Burundi kwitegeko rya umuntu akwiye guhabwa ubwene gihugu umenga nimba atari mu nyuma y'imyaka 10 nimba atari mu nyuma y'imyaka 5 none ubu muhaye mu ndwi 2 cyane mu kwezi. We ntumva yuko uri hahora kwegera gashambara mu mpuza z'abarundi, hahora dukwegera karambaraye ni utuma inzara yiyongera. Ko abakongomani tubabazi n'abantu b'ubunebwe, inzahabo bazi yuko ari zo kwambara kamasaha, bazi yuko ari zo kwambara kamashanete, bazi yuko ari zo kuguramo amatelefone azimbye, amabukare n'amakostime, nivyo bazi yuko ari zo kunywamo inzoga. Abo bantu rero nubwo bazana mu Burundi ntaco bakwizo kwigira baterera igihugu, ahubwo bazokwama bagita mu manga. Ntibazi gukora ikazi ziremera, bazi kuguma bicariye birira bitambira bya biziki by'iwabo tiyari ugasanga akarere bokivye n'ugwamo gusa. Twasabye rero wowe muntu uri kwa dukurikirana ugisha utereye kuri no video, nimba ubutobibona kumwe yuko Burundi muri ko buragugwa, gira intererano ushirako kandi twongeye tugusaba ino video kuyipartage ironke igire n'abandi. Byashuga sanga hariho n'abandi bariko badukurikirana bari muri Kongo. Twabasabye namwe mutubwire ukuntu mubayeho, mbega namwe muhora muronka ibyangombwa byo kuba muri Kongo vyoroshe, muhabayeho gute? Ya makori yahanaha yaraheze, ya makori usanga wari wo wese akoroka ugasanga umuntu yiyambariye intuze yebo canke yiyambariye ikanda mbiri yifitiye karashimikove n'impuzu ya Arsenal jezi akaca yigira ngo umusirikare. Ya mategeko yabajya abagabo mwebwe murayakira. Murakoze cyane, twovuga vyinshi twava turandira. Murakoze wewe wankurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera, ndagushimiye cyane. Wewe wese wahise mu rubuga nongenda gusaba kugira iciyumviro utereye muri commentaire iruguruye, twibagiye gukora like
ntibagiye gukora partage. Murakoze, mwami Imana abashe kubahezagira aho muherereye hose mu bikorwa by'iwanyu, mukore muroranirwa, mudandaza mwunguka, murondere muronka. Bye sharp. Ku yindi video tuzosubira.